turiko turasozera indwi yahariwe umunyeshuri w'umukatolika yiga muri kaminuza, novuga mu makaminuza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko uyu munsi turafise n'abashitsi bo muri diocese ya Gitega. Tumaze indwi rero twayuguruye itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, turayisozera uyu munsi. Tumaze indwi yose rero twiga dukora n'ibikorwa twongera dusenga Imana. Nico cadukoranije ngaha rero, naho imvura yaguye murabona yuko urwaruka rwagerageje kuza kugira ngo dusozere indwi, nuvuga mbere kari indabirano y'Imana. Ikivugo c'iyi ndwi cari iki: mu gihe tukibishoboye dukorere neza bose. Fratelli Tutti ni ingendo y'abanyeshuri biga muri b'abakatolika biga muri za kaminuza, bamenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, we mukiza w'imiryango, imiryango ihiriwe kandi n'igihugu gisubije hamwe. Uyu munsi bashitse turarinahaza Imana, turasenga, hanyuma turakira abashitsi bavuye muri diocese nkuru ya Gitega. Haje abanyeshuri barenga 60 bari kumwe n'abasaseredoti 3. Hanyuma tuja mu nyigisho yerekeye umuvukano. Twaravye umuvukano muri Bibiliya, umuvukano kw'isi yose, umuvukano muri Afrika, umuvukano mu gihugu cacu. Umuvukano rero urengeye ivyo byose bishobora kudutandukanya: intara, ubwoko, umuryango, itunga. Turabonye no mu bikino. Mu nyuma y'inyigisho haciye haba ibikino, kuko dushaka yuko dutsindagira inyigisho biciye no muri ivyo bikino bishika ku mutima. Ibikino birigisha. Ivyo tubonye rero, tubonye imiryango ibiri yahanye umugeni, ariko byatanguye kubamwo ibibazo kubera batari basangiye ubwoko. Mu nyuma bagiye gusenga, bumvise Imana ingene idusaba kuvukana, basanga nta kibazo. Hanyuma haba n'indirimbo n'urundi ruririmbo, intambo n'urundi ruririmbo. Ubu rero turindiriye mu kanya gutangura inkuru ntagatifu yo gusozera, iza guherezwa na Musenyeri Cegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Nibi rero turimo tugejeje ngaha, mugabo ibi tugize bimeze nk'umurimyi. Turateye imbuto, umutima mweranda azozimeza, hanyuma abarundi bazokwiyamura.